Okay, ati ndagaruse mwiriwe mwake karibu kuri channel Dieudonné ND kasina manye twanisha imbere Dieudonné uri mushasha ntubagira kugira like subscribe comment utari mushasha ntubagira kugira portage ati rongekera mugenza kugira nawe nyene ashobora kumenya ukuri ati ukuri aho kuri kwa nahandi nahanyene yo ino musi ngo ati ni ukuri kwa none podcast ukuri kwa none podcast episode 45 episode 45 ngo ati tugeze kure utaragira subscribe ngo ati ntumenya ukuri ati ukuri aho kuri kwa ntahandi nahanyene ino musi ngomba ko tuyaga kwa kagajambo ati nakajambo gakomeye mugano bwa mbere ngomba ndakwibarize ututubazo tubiri gusa akabazo ka mbere kavuga ngo ati burya umuntu yo kwidoga gusa burya ngo ati umuntu yo kwidoga gusa akabazo ka kabiri nako kavuga ngo kakavuga uku burya umuntu yo kwidoga ashira inyishu hanze burya wo kwidoga ushira inyishu hanze ayo nutubazo tubiri umuntu yo kwidoga gusa aho umuntu yo kwidoga ashira ngo ati n'inyishu hanze harabona kandi kantu ngomba ko womenya iyi idea na je ndayikuye aho video kugira ndayikore ukuri kwa none podcast kugira ndayikore no munsi ni kubera ndumvise akajambo hari ikiganiro ndayiko ndaraba kuri Irebe FM aho simbizi yari umutumire hariho akajambo yavuze muga ntibakavuza ko cyane k'umuperezida aho umuntu yahoze ari umuperezida yitavye Imana kera yitwa ngo ati JFK Kennedy yaravuze akantu kavuga ngo ati ngo ntubaze ico igihugu cyo gukorera ahubwo baza ico wokorera igihugu ati ntubaze ico igihugu cyo gukorera ahubwo baza ico wokorera igihugu ukuri kwa none podcast inge dutangure kino kiganiro rero bwa mbere na mbere utwo tubazo ndababajije ufise inyishu urashobora kwandika ngaho muri comment shimira umuntu wese amaze kugira subscribe maze umuntu amaze kugira comment yubahwe ego ugize like bituma maze ngo ati nabandi bantu bashobora kubona iyi ntuzenya iyi video kandi bigafasha umuntu ashobora nawe nyene kumenya ukuri aho kuri ego rero womfasha tukafashanya ukagira subscribe ukagira portage ukagira like kugira ngo ati vyiza bicike kwicana ngo ati tugomba ko twokwiza aba abone aba subscribe 10,000 kandi bizoshika vuba ego rero utwo tubazo nitwone ngo ati tugomba tuyageko mugani cyane ngomba ko tworaba kwaka kantu ngo ati ntubaze ico igihugu cyo gukorera ahubwo baza ico wokorera igihugu burya ngo turi abantu babiri batandukanye turi abantu benshi batandukanye turi abantu 4 6 7 8 dutandukanye ngo ni kubera iki hariho inyungu hariho ubuhombe ngo ati byose nibibazo ushobora kwibaza kandi byose birafise ngo ati inyishu nziza zibi mugani byose ngo ati birafise inyishu rero uravye kuri thumbnail hariho amapicha abiri ndashizeho Simbizi wa Semavumba nkashiraho na Chimamanda Moses benshi baramuzi n'abandi baramuzi kandi bose baratandukanye mu byo akora hari umuntu amuzi Simbizi mu bintu kanaka maze n'uwundi azi Chimamanda mu bintu kanaka ngo ati n'abantu babiri batandukanye mu vyiyumviro vyabo mu vyo bashira hanze mu vyo bagomba gushika ko mu buzima uko nuko muga ntige tuvuge ko kuvyo tubona ngaha ku ma réseaux sociaux ati ibintu vyinshi ati umuntu wese urabona aho ahagaze nanje burya ndafise aho mpagaze ego ivyiza by'u Burundi bizokwama vyacenga burya naje ndidoga mugani mbega widoga atanyishu umva atari kibazo
no kwitahura nk'umuntu ingene uba umeze aho ngene ushobora kwidoga navyo nyene birafasha. Je ndaritahuye yuko okay, ego hariho ibibazo n'ivyo bibazo ntashobora kubikemura ngume ndidogera ubusa. Ngira ama stress, ngira ivyumviro ntashobora gukemura. Urashobora kuvyidoga uka criticizinga ukavuga okay, uku bikarengana. Mugani wamako aho ubuzima bwawe ukabwira nk'uko nyene kwidoga ari vyone vyawe, ari vyone bikubeshejeho, urumva aho hari akandi kabazo. Rero uraraba ngene nawe ushobora kuza uridoga. Rero nico gituma mvuga ngo ati kwidoga gusa, umuntu yidoga gusa urumva nta kamaro bimugirira, aho kwidoga ufise inyishu, aho widoga uvuga ngo ati okay, ibi nibi mugani bo bigenza uku nuku. Urumva ngo ati ni ibintu bibiri bitandukanye. Wewe mbega uri mu rwego urwaye, widoga nyene ubwo aho widoga uvuga ngo ati hariho n'inyishu ndoshobora kuvuga kw'ibi bintu. Rero gukorera ngo ati aho gukorera igihugu, kubera benshi bifuza yuko igihugu ari cone co bakorera, bakibagira yuko gukorera igihugu ari cone kintu gikomeye kandi gituma n'ico gihugu gigukorera. Ngasubira mu ko kantu kubera hari usanga utanyumvisha. Burya ngo ati abantu benshi bibaza yuko ngo igihugu ari cone gikwiye kubakorera, bakibagira yuko bakoreye igihugu ari ho usanga n'ico gihugu kibakoreye. Mu bundi buryo ne kuvuga ngo ati je nkoze ikintu kubera igihugu n'umuntu akibamwo. Uwo muntu akibamwo nkoze ikintu kikamufasha, ntazobura ikintu nawe ashobora gukora ugasanga kiraje kiramfashije. Urakora ikintu ufasha umwene gihugu nawe ntazobura ikintu akora, naho tobawe mugani hari uwundi muntu azokora ikintu ugasanga aragufashije nawe. Rero kumenya yuko igihugu ari cone wokorera ni kumenya yuko aho ni gutahura yuko ukorera abene gihugu bari mu ico gihugu, ugirira neza umuntu wese mu ico gihugu, kubera nta buri uwundi muntu afise mentality, afise ivyumviro nk'ivyo vyo gukorera igihugu ugasanga nawe akuguyeko, aho nawe aragize ikintu akoze kuri wewe kubera uri umwene gihugu w'ico gihugu. Nico gituma camvuga nka bacimamanda bone bibaza yuko ngo igihugu ari cone co bakorera. Mugani sindabizi cane kuri kuvyitekerezo vyiwe, gusa mvuga ku bintu je maze kubona. Vuga ngo ati ibi bintu bigira uku ntibazoshobora okay, biratahuritse. Mbega nawe hari ikintu uvuga ngo ati okay, hinge nkemure basaka kabazo mbona ngaho, hinge nanje fate ingingo y'ikintu ndokora, naho coba gito gusa mugani ukaba uriko urakora ikintu ntikibura abandi bantu gifasha. Naho uwo kwidoga mugani ukaba ufise ikintu ciza uba uriko urakora, birumvikana. Burya hari umuntu afise ama transportation, kunguruza abantu, afise company yo kunguruza abantu, we naridoga ngo ati gitoro, mugani hari iciza bariko arakora. Iyo company yiwe irakeneye ico gitoro kugira ibintu bigende neza. Ariko kwidoga ukwiwe birumvikana, mugani nawe widoga atana kimwe urumva nubusa. Rero kwidoga kuvuga ngo ufise inyishu, naho utoba ufise inyishu mugani ukaba ufise ikintu kimarira akamaro igihugu, urumva urafise shwani ko ngira bavuga mu Gifaransa je sinzi, urafise uruhusha rwo kuvuga ngo ati mugabo ibi nibi bikwiye kugenda ukunuku, uridoga ukunuku, kubera birumvikana. Burya biragoye yuko wogira neza wama wavuze ibibi, wama wagomvye kuba mu bintu bibi, wama wagomvye kuvuga igihugu nabi. Urumva ntiwoja mu iterambere, ntiwovuga ibintu vyiza, wama wavuze ibintu biri negative, wama wacinyize abantu bariko barakora neza, wama wagize nturumva biragoye. Kuvuga nka simbizi
uvuga ngo ati okay, naho jewe ntovyungukamwo mugani hari ubundi buryo ushobora kuvyungukamwo kandi ugasanga n'uburyo bubiri, mu buryo bwiwe maze no mu buryo bw'uwundi muntu yoba ariko aramukurikirana, ugasanga muhaye ibindi vyiyumviro vyo gutahura, ibindi vyiyumviro bimuha icizero, bimuha ukwiyumvira critical thinking, ukwiyumvira bushasha mu bundi buryo bushasha, ugasanga biriko biramufasha. Urumva ariko arakorera igihugu, akorera umwene gihugu. Ndibaza n'abantu benshi babizi mugani rimwe na rimwe ngo ati gusubiramwo ibintu birafasha. Gusubiramwo ibintu n'ikintu gikomeye, ngo ati niho n'umuntu yungura ubwenge. Ntuzotahure yuko ngo ati umenye ibintu vyinshi ngo nta bindi bintu ushobora kurahura kundi muntu. Urumva ngaho wihaye ubusa. Rero mwayo majambo umuntu yidoga ta nyishu au kwidoga ukaba ufise inyishu, ndibaza nawe urashobora gutahura aho uri. Rero ako ga quote au ico kivugo, sinzi ko ari kivugo, Kennedy yashoboye kuvuga yuko ntubaze ico igihugu co gukorera, ahubwo baza ico wokorera igihugu. Ngo ati ni ikintu gikomeye cyane ku muntu wese uvuga ngo ati ni umupatriot, au naho tobara umuntu w'umupatriot mugani avuga ngo ati ngomba guteza imbere igihugu, ngomba guteza imbere jewe. Urumva vyose bihera aho nyene, ni gutahura, ukitahura ukamenya okay, naho ndoguma ndidoga nta nambwe nzoshikako kubera sinzopfa mfashe inzira. Urumva nzoguma muri vya vyumviro vya negative. Mugani uvuga ngo ati okay, biriho vya negative mugani hinge ndabe ko ndogira ikintu nkoze, hanyuma ukazokwidoga mugani hari ikintu ufise. Mujya widogera ubusa atana kimwe ufise mu ico kintu, urumva ni ibintu je ndumva bisovye. Ni nk'akajya karore bakunda gutanga ngo ati uri kurara umupira w'amaguru, umupira wari wose, hariho igihe umukinyi ariko arakina umuraba ukavuga ngo ati men yakacahajya aho yakagira ukuvya ari kugenda neza, kamenga ni ibintu nyene vyari easy, vyari vyoroshe gukora kubera wowe uri kurabirabira hanze. Mugani umaze kwinjira usanga ari ibindi bintu. Rero uri kurabira hanze uridoga mugani vyiza wopfuma widoga nawe uri umukinyi, wicaye urindiye yuko nawe winjira, aho nawe uri kurakina mugani akaba atari wowe ufise umupira, ukavuga none nkayo akampa umupira ntivyari kugenda neza. Urafishe uruhusha rwo kwidoga kubera urimwo, uri kurakina, uri umukinyi. Kandi utari umukinyi urumva ni hamwe usanga bitugora, mugana ahandi ho tuba tukwiye gusa kunezerwa yuko turiko turaba uwo mupira, aho tukaraba nyene tukahora. Mugane simvuga ngo ati ngo ni bibi ngo ati kwidoga ku criticizing oya, wati buryo umuntu wese afise uburenganzira bumukwiriye nkuko Imana iba yarabuduhaye. Ushobora gukunda ikintu ikindi ntugikunde, ushobora kuvuga ibintu bindi ntubivuge, ushobora kwemera ibintu bindi ntuvyemere, ushobora gufata inzira izindi ntuzifate, ngo ati n'uruhusha rwawe nkuko nanje mba mfise uruhusha rwo kuvuga ibi. Ego ngo ati ni ibintu vyiza, ni ibintu bimeze neza. Ego kavideo karaka ndizere yuko twashoboye gutahurana. Ego shimira umuntu wese amaze kugira subscribe, amaze kugira abone, amaze kugira like, amaze kugira partage, umuntu aje muri comment ngo ati yubahwe. Ego kazina kanje banyitwa Nijimbere Dieudonne, iyi ari episode 45 45 ukuri kwa none podcast. Ngo ati tuzosubira kubona niyo twabonana.